N'akanyamuneza kadasanzwe kubona mwadutumiye tuje kugira ngo tunezeranwe muri rubanza aho twugurura iyi nzu nziza cyane inyubakwa mwitiriye Ikirezi ndetse no kugurura icese isoko y'abanyamitahe. Rero n'akanyamuneza kuko abahora bakorera mu rufuri bagiye kuja habona. Abantu benshi ntibazi yuko amahera ari ay'igihugu, bahagenda bakayabika kandi igihugu kiyakeneye. Hariho abantu bafise imigambi bakarondera amahera bakayabura kubera abayafise bayanyegeje. Iyi soko rero iraje kugira ngo ishira habona ivyakorerwa mu rufuri ndetse n'abariko barakehanirwa mu migambi yabo, kuko uratangura umugambi utazi ingene bizogenda, ugasanga uko umugambi ugenda uraduga niko ukeneye ubundi buryo bwo kuduza. Rero nabo nyene ubu baca barema kuko hazoba abandi bavuga bati ndagiye nanje kugura umutahe. Nejerejwe nuko kandi mwebwe nyene amashirahamwe atandukanye y'abagwizatunga muriko murahindura isura y'igihugu cacu. Iyi nyubakwa Ikirezi ndayibonye kandi koko ni Ikirezi kandi twabonye ko cera. Si vya bindi bavuga ngo wambaye Ikirezi ntamenya ko cera. Mwambitse Burundi, mwatwambitse twese abarundi kandi twabonye ko Ikirezi cera. Nshimye yuko iyi banki Bancobu ibaye iya mbere tweretse kuva aho ryabwirizwa ryasaba amabanki yose ko inyuma y'imyaka 10 bo kwerekana umwe wese ico yashoboye gukora gifitiye akamaro abarundi bose. Ntimwarindiriye imyaka 10 kwihera kuko iryo bwirizwa ryagiye mu 2017. None mwebwe muciye mutanga karorero. Ndibuka yuko ico gihe hari abatashe bahiga imanga babonye iryo bwirizwa risohotse bakidodomba ngo ivyo bintu ntibishoboka. Mwebwe murabadandaza b'amahera. Ayo mahera mudandaza nayo twebwe abene gihugu niyo abazunguruka ngo none iyo mwungutse twereke ico ya mahera yacu muriko muradandaza ico yavuyemwo, mwungutse mukatwereka. Nama nipfuza ngaha harabagwizatunga, nama nipfuza umunsi nzobona nko abagwizatunga bose bagiye hamwe. Mwese muri kumwe nta miliyoni 100 z'amadolari mubuze, mwese muteranije ntihabuze. None nama niyumvira ingene umunsi umwe nzobabona mugiye hamwe tukagira nk'uruhinguriro rukomeye runini rushobora kuzana inyungu izotuma Burundi buhindura isura. Iyo turiko turavuga imbono kazoza mu 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere, hariho benshi biyumvira ngo bizokwikora. Byose biva mu bikorwa. Ubu twashitse mu bihe vyiza aho uvuga uti ngira nkamishe itunga kama Imana yaduhaye. Igihugu ntikizoshobora gutera imbere kidashora. Igihugu kidafise ico gishora hanze y'igihugu ntigishobora gutera imbere. Igihe navuga ko yacivuko ngo umunwa wose uronka ico ufungura, umupfuko wose uronka amahera, abantu babifata nk'ibijandijandi. Mugabo abantu bamaze gukura amaboko mu mpuzu, wewe ugiye ukavuga uti ntegeza kurondera ivyondya ukarima, nuwundi akarima, ninde azoja kukugurira mu isoko? Nzoshora nawe ushore hama tuvyegeranirize hamwe duce tubishora hanze. Tuzoba tugize turemye amahera mashasha.
uno munsi ndiko ndatembera mu bene gihugu, kuko cyo mbaza kuraba umuntu ndamurabo mu maso. Aha namwebwe ndabona ko mudasa uko mwasa mu 2005. Zerekana ko hari icyahindutse, abantu barakoze. Ntimuvuge ngo nivyo mwatoraguye, abantu barakoze. Umuntu aronka ivyo afungura. Ndiko ndabwira abantu mwebwe bagwiza tunga, fata amahera mu yahe bajya bagwiza tunga bavre bukuri, mwebwe yabahe bayakoresha. Ndabashimiye cyane ko mwantegereye, kandi ndabashimira ko umutima w'abarundi uri kurahinduka cyane cyane gose. Ubu turi mu yindi, novuga nti turi mu wundi mwaka, ntitukiri muri ya myaka yahera. Umuzigo wa kera ntitutware, turaba imbere yacu, kuko nta numwe azosubirayo hariya. Imbere yacu niho haduhanze, ntitugende dutwaye imizigo ituremera yo muri kahise. Nitwara twarakenye, ubu dutangure kwikorera umuzigo wo kurondera itunga kugira ngo twese dutunge. None rero ndabakengurukiye mwese, nkengurukire abazaye iciyumviro cyo kugirira isoko, nkengurukire mwebwe mwafashe amahera yanyu mukemera mukayubakisha iyi nzu nziza. Nizere yuko arakarorero babandi baririmba ngo rabiraho, nimurabiraho umwe wese agira icakoze kugira ngo igihugu cacu kiboneke ko atari umusaka, ari igihugu ciyubatse. Imana igume ihezagira ibikorwa byanyu mwese abarundi, murakoze cyane.